Ndagize rero mwiriwe kandi mwege mwese mwahisemwo gukurikirana ibiganiro by'isamirizi Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kwijana na gatatu n'ibice bitatu. Uyu mwanya ni saha 2:05 z'ijoro, ni umwanya wo gukurikirana ikiganiro kuziko ni ikiganiro mukurikirana imisi yose kuva gihe cy'isaha 2 kuri Kazoza FM, kwa muziko twongeje kwa kanya kugira ngo tubakanye gatoya ko kubanza guheraheza agapira ko turazika mugakunda. Iganiro ni kuziko tuganira ivyerekeye imico ni migenzo mu Burundi. Diogene Rukundo ndi kuri micro nkuko vyama ku munsi mu kiganiro kuziko tuba dufise abantu batandukanye mu ngabwi byuma. Dushimire abari muhinga bw'ivyuma ariko badufasha muhinga bw'amajwi hamwe no mu masanamu kuko turi live kuri Facebook. Andika Kazoza FM uco tubona turiko turavuga tuko turakuyagira muri kino kiganiro cacu. Ego rero kuri uno munsi rero nkuko musazo mubizi ku munsi miganiro kuziko dufise abatumire batandukanye bavuye mu mice itandukanye gize imico n'imigenzo ngaha mu Burundi. Mukaba muzi yuko ku munsi wa kane kenshi tuja mu byo gusoma ibitabo. Rero kamuhinga kwera ko bwateye imbere ngo bitabo umuntu ashaka kubisomera mu telefone. Hari abantu bafata umwanya wabo bafata telefone yabo bagafata bagashiramwo bakaca kuri WhatsApp, bakaca kuri Twitter, bakaca kuri mbemwe bakogahita gutimba bakunda kwinjira bakoga TikTok. Imwe Elon Musk yagwaga dofata bakaca kuri TikTok, bakaja ahantu hose hashoboka, ariko murashobora no gufata igitabo mukakiraba en ligne canke se mukakironka kuri telefone yanyu Android smartphone yawe ugasoma igitabo. Uno munsi dufise igitabo cyanditswe no Murundi mwibatse. Cyanditswe no Murundi nico umutumire wacu uno munsi yahise muko twoganira ko nawe ku munsi wa kane muramenyereye rimwe mu ndwi zibiri ahora yicisha ngaha akaza dusabikanya yitwa ahishakiye intore se gihembe Napoleon. Ego. Nagomba Bonaparte. Si wenyene hari n'undi muntu maze gushikira amagara Bonaparte. Ariko mu nyuma niho yagiye uvuga ngo nihenze. Ego. Nigute none? Nukuri ndashima. Urahura komeye. Ndashimira Imana. Uno munsi washoye kugwiza umwimbu. Nagwije umwimbu nkuko ubibona tuvuye mu gikorwa kitari gisanzwe, ubona muri wa mugambi kuziko. Dusanzwe turimwo kimwe n'abandi bose. Twari twateguye ikiyago kidasanzwe aho umwigisha muri kaminuza y'u Burundi, umushakashatsi canke umutohoji muri kahise abimaze mu gihe umwigisha twese twakoze tumva Emile Mworoha yariko aradusigurira ibitari bike ku ruhara rw'umukenyezi mu kibano no mu ntwaro kuva kera gushika uno munsi. Neza cyane. None bon tuzobigaruka ko nashaka kubaza yuko mukeneye kumenya ivyo ruhara rw'umukenyezi muca mutumira mugabo, ariko tubandanye. Uno munsi rero tuganira ku gitabo cyanditswe na Patiri Nahokaja yitwa Jean-Pierre Yohani Batista nivyo Yohani Batista Nahokaja. Igitabo citwa Imigenzo y'Ikirundi cyanditswe kera cyane. Uno munsi twakuraba ikigabane ca gatatu muri ico gitabo, ubuzima bw'umurundi kuva mu yaruka gushika mu zabukuru. Tutaraja kure mbega kuko uyu mugabo ari hano niwe yahisemo ko tuganira kuri uno munsi twabaganirira ivyerekeye ico gitabo ico kigabane. Kubera iki wahisemo kuganira ivyo? Yego murakoze cyane Rukundo. Ni vyiza cyane ko ushaka kumenya ikintu ugihera mu mizi. Uyu munsi ni tuje kuganira kuri iki gitabo nyezina kuko yo tuje kuganira kuri igitabo twari guhera ku ntangamarara tukaja ku buzima bw'umwanditsi bikaja kuba ibintu birebire kumbure vya gutwara umwanya munini, ariko nkuko kino kiganiro kuziko cihaye ihangiro ryo gusubiza abarundi kubereka uko bari bakwiye kubaho canke kubasigura ibijanye n'imico n'imigenzo babimenye nibahitamo kubisubiramwo ntaco nibabireka ntaco babizi. Niho rero nanje navuze nti umurundi arafise uko yari umurundi. Nibaza ko ari urukurikirane rw'ibisomwa bitari bike tuzorabira hamwe kugira tumenye mbega ni gute mu mico n'imigenzo y'u Burundi, kuko igitabo niko citwa umurundi yarameze gute, nibihe bintu mu kibano bisanzwe bimenyerewe canke uno munsi abantu batazi. Kuva umuntu acaruka no kuvuga akivuka naho kugira umuntu avuke aba yarabayeho ari urusoro mu mugongo kwase kurinda je mu mbanyi kwa nyina n'igihe azokwibarukirwa hose aba yarabayeho. Mubwo buzima rero mbega abarundi twari tubayeho gute, abarundi twabifata gute, ko twagize Imana rero Yohani Batista Nahokaja akaba yaravyanditse. Dufise ico twishimikiza natwe nka edition gusoma muri wa mugambi kuziko, tukaba duhagarariye inzu y'iyandikiro ry'ibitabo gusoma. Dusanzwe dushira imbere gusoma no kwandika, kunyugwa
kungukira mu gusoma canke mu vyasomwe ivyasomwe nabwo biba vyanditse turavuga tuti reka twerekane inyungu umuntu ashobora kuronka ubumenyi umuntu ashobora kuronka aciye mu gitabo apana ivyo tuvuga gusa ariko ikimenyetso kigaragara kuko ikindi gitabo canditswe bamwe tutaravuka ariko no munsi kitwigisha vyinshi mu vyabayeho uko abarundi bari bitunganije kandi nibaza ko kidahengesha kuba gifise inyishu nyinshi mu bibazo abarundi kenshi dukunda kwibaza hari ibintu byinshi byerekeye imico n'akaranga mbega urazi yuko iki gitabo aricyo canyigishije yuko kera ukwezi kwa mbere atari uko twitwa kwa mbere kera batangura guharurira muri Nyakanga Nyakanga niko kwari ukwezi kwa mbere hama ukwezi kose aya mazina ngo nzero ruhuhuma gushika kuri Kigarama yose yarafise insiguro byose biri muri kino gitabo kera twari tuzi ngo abarundi ngo ntibambara amasaha uko twe twambara amasaha mugabo kera nubwo batambara amasaha bari bazi guharura isaha kuva hajya twita minuit twebwe ubu bo bahita mu gaho kugenda ugasubira saa 5 y'ijoro isaha 5 z'ijoro urazi ko byose biri muri kino gitabo rero batubura igitabo citwa imigenzo y'ikirundi canditswe na Yohani Batista naho kaja mugikeneye mwashobora kwegera intore sinzi ko zonda kwita intore sinzi ko zonda kwita igihembe sinzi ko zonda kwita ishaki umuntu akwise izina n'umuntu aba kwiyumvira ko n'umuntu aba kwibuka hari amazina menshi nawe ubu ntihabuze umuntu nk'abantu mwiganye abantu mwakoranye bafite akazina bakwita ntuze wigere wanka kwita umuntu ntiyihamagara buryo umuntu abantu bakwita izina nibajya baguhamagara okay tugendere neza na neza muri kino gitabo kigabane ca gatatu ubuzima bw'umurundi kuva mu yaruka gushika mu zabukuru mu gice cya mbere uyu mwanditsi aratuyagira ibimenyetso aho avuga umugore iyo atwaye inda kugira ngo iyo umugore atwaye inda ari mu gasamo k'inda yarashobora kuba kaza irekwe rero ku batabizi ni kijya kimenyetso cy'umupfasoni afite imbanyi igihe aguma aciragura yaraciragura urute rudahera akamatura ingiga nk'ugwa indwara y'itiro agahura indya n'inzoga z'amoko menshi amaso akarazangana nk'ay'umwana agwaye inzoka akazuba kayaza akazungurirwa akenda kwitura hasi akuya kakwama ari dwedwedwe kenshi na kenshi aragwara inyonko akayogwa iyo ari inda yoroshe yaba ari indigumye agahagwa gusa irekwe rero ntirikarira abagore bose hari usaminda akazorinda yibaruka akimerewe neza birashika uyu munsi hari abantu babona umuntu ariko aracira nk'uko umugore nawe aguma aciragura ntitumenye ingwara afise izi ngwara rero ni ingwara abarundi bari basanzwe bazi si mu barundi gusa umuntu wese atwaye imbanyi arashobora kugira irekwe urumva ko yavuze ko hari abantu bagira inyonko abayogwa kuyogwa no kudahwa ashobora kudahwa ariko ufise indigumye bakavuga ko guhagwa ni hajya ugira ikimenyetso nko menga udahwa ariko ntudahwe n'ico gihe rero ikiryoshe iyo umuntu agize ibimenyetso nk'ibi afise imbanyi ni ingwara hariho n'imiti rero ibivura ivyo nivyo bizoca biza mu bindi bigabane tubanze tumenye mbega uno munsi umuntu agize ikibazo runaka kiba ari kibazo nyabaki vy'ukuri mbega ico kibazo umuntu kiva ko gute ukiri ngaho mugabo nuvuze ko tuzobigaruka ko iyo miti bivura iki gitabo cyanditswe kera abarundi urumva no kuvuga bari babizi yuko umuntu yasamye inda aza kugira ibi bintu byose iyo miti bivura kandi nta mafarmasi yarahari nta miti yitwe tukuribura yari hari iyo miti bivura yari kama miti kama tuzobiraba bandanya aca haza rero urumva hamaze gusama imbanyi hakabaho bimwe mu bimenyetso nkirekwe harabaho ikindi kimenyetso cyo gutwaririza rero bavuga ko yanditse uyu mwanditsi avuga ati abagore bibungenze batwaririza kwinshi hari abama batwaririza indya zimwe nk'inyama igitoke intore imyumbati inzoga y'impeke n'ibindi aho rero aronse icyo ashaka akumva ko gatima ariho karuhutse ngo hari kandi abatwaririza kuri gata umukungugu ingugo igitumba umunyota canke kuryagagura umugabo ababanyi iyo avyaye umugore yahora atwaririje kugira imico mibi yacakira iyo mico mibi yahora atwaririje ibiribwa rero n'ibinyobwa ibi nibi ntiyaba agitora ivyo bimenyetso rero
byo babisuzumira ko umukobwa avugwa ko afise inda, hari n'ibindi bimenyetso bamusuzumira ko nk'uko bisangwa ku muvyeyi wese ari n'inda, baramusangana ibiziga ku maboko, ku moko z'amabere, umukesha ushinze munsi y'umukondo, umukesha ushinze munsi y'umukondo. Ngira abuno munsi bavuga ngo n'umurongo ngo wo kuvyara hagenda iguma yago, hari umurongo uza ku muntu afite imbanyi, bariko baravuga rero ko baraba no ku mabere. Urabona kera ho ubwa mbere hariho abantu no munsi badatahura canke babona nk'ibidasanzwe umuntu bamubonye amabere, kuko hari n'imigani yerekana ko ibere kitari ikintu gipfa kuboneka. Hari nk'imigani ivuga ngo ibere ry'umukazana ngo ugerekwa n'umwuzukuru. Biboneka ko iyo umuntu yamaze kuvyara ibere ryiwe ararikura yo mukonsa. Ariko kandi n'abana bambara bageze mu zabukuru, hariho n'ivyo abavyeyi bashaka kuraba, kuko umwana yakubaganye kumbura agasama nk'imbanyi, hariho ibizinga biza ku mabere y'umuntu yamaze gusama imbanyi, bashobora kubona ko uyu mwana yamaze gusama imbanyi maze bakabibona. Ariko no munsi urabona aho tugeze mu 2022 umuntu amenya ko yasamye imbanyi kumbura agiye kwa muganga, ariko hari n'abazibona agasamo. Ivyo gutwaririza rero, ugutwaririza no kugira ishaka ryo gufungura, ryo kunywa canke ryo kubaho ugutandukanye nuko warumeze mu gihe utarufite imbanyi. Hari ikintu bavuze rukundo cyo kuryagagura umugabo cyo wishira mu kibanza umuntu no kuvuga agacamara amezi 9 amezi 9 ngo aratwaririje kuryagagura. Oya umunsi ukurikira tuzoganira ibintu nk'ivyo, bisabwa yuko intore cyo dutumira umufasoni ruhande akavyumva, kugira ngo tugire ikiyago, tumenye vy'ukuri mbega bemeze gute, kuko no munsi hari hamashyira hamwe haranira agateka k'abakenyezi, ariko ntibazi ko hariho n'abagabo bakubagurwa kumbure bitavuye ku mukenyezi, naho nyene bivuye kuri uwo mwana ari mu nda amezi 9 utavugana n'umufasoni wawe neza. Ariko ikiryoshe nuko bavuze mw'iki kintu cyo gutwaririza, iyo umuntu ashoboye kwibaruka bijya bintu urumva umugabo bazaca basubira bakundane. Kumbure icyo ntazi nuko yaheza agasaba ikigongo turambabarira mugabo nkunda nanje ntiyari uyu mwana yandashika bica bifudika byose bibagirana. Rero nibaza ko ibi biganiro ntitubigira gusa kugira dusome ibiri mu bitabo, ariko ni vyiza ko biduha intumbero y'ubuzima. Uyu munsi mu kibano hari abagore bashobora gutwaririza ibintu bafungura canke ivyo banywa, abashobora guhura abo bubakanye, kuvuga kugira urwanko rudasanzwe ku mugabo yaguteye imbanyi. Ni vyiza rero ko uno munsi mu kibano abagabo tutosha dukoresha ingimba ngo umugore wanje ariko aranyishura nabi, ngo have usanga twagize ibindi bidakogwa, kuko kwita umugore navyo ntibiri mu byo duhamarigarirwa nk'abarundi. Mu mico yacu ntitwahamagariwe kuryagumba abandi, dutegerezwa kubaha amahoro. Tumenye rero ko ari ibintu bishika umugabo canke umupfasoni ariko aradukurikirana. Ni vyiza ko wobwira umugabo wawe ukabona bishitse mufasha wanje, uramenya ko nanje atari je wari kindimwo. Ego sinzi. Ariko kandi hari abagore baca bafatiraho nyene bagaca bavuga ati asha ko rinze ntwarinda ngomba mbe ebana ikintu cyose ntigeze ndonka, imahigo yose ntigeze ndonka byose ngomba mvuga ati ntwaririje iki. Hari abagore baca bafatiraho nyene bagahenda abagabo babo, nabo bagore buri n'ubwo yo bari umwe ku miliyoni 100 z'abagore, nabo nyene yarakwiye kurabe ko mico n'imigenzo y'abarundi siko twari tubayeho. Oya siko twari tubayeho. Nukuri ico udashaka, ico iyo nda itagutumye, ntuce ukigira intambara kugira kumbure usesaguze urugo, kuko uyo mwana nawe ni vyiza ko tumutegurira kazoza. Umwana akavuka ziko ashikira mu byo abavyeyi bateguye, uciye umubwira rero ko ategerezwa kugira isesagura ritari ritegekanijwe kubera imbanyi. Wibuke ko inyuma y'umwana ivyajya kiri mu nda hari ivyo azokenera gufungura yamaze gushika umusozi naho bujye niho hanagoye cyane kumbure gusumba mu nda. Yego, ubwira umugore ari n'imbanyi ayigirira. Ngerageze gusoma na journalist twatuze no wamenye igitabo cyatuye cyose. Yego, kuva igitabo kiraryoshe nzosaba kugisoma. Umugore ari n'inda ntoto kirazira ko ayimarana urubanza rwa kure. Yego,
ari uko ubushuhe bw'amaraso butewe n'izuba n'uburuhe byotuma yanda ikoroka naho yaba itararema bigatuma ishonga iyo nda imaze gukura umuvyeyi aranywa imiti mu kanwa ngo ni imikingo y'ivy'abakera kugira ngo iragire inda ntibize biyihuruture. Inda imaze gukura ajaranywa umuti wo mu kigo kugira ngo umwana ntazavukane ibikaragashi ku mubiri canke umubiri uvungurika nk'uwa nyamweru azavukane akabiri karemvye. Iyo umuvyeyi akuriwe aririnda kurya ibisosa n'ibiryoshe cane kuko umwana amudoheyemwo mu kumwibaruka goba ugwampara. Ego ugwampara iraguhara rero ni kirundi cyake ngira muri ko baravyumva akatuzoka ndetse ni mpara ni mpara. Umunsi rero mugaba batwariza ibintu biryoshye nico kibazo utuntu nyene twatuyene tuvyibusha akantu gasosa akantu kameze neza muganga aha barabibuza nico n'imigenzo kandi abarundi bakera baraciye ubwenge jana manda bivuga sinzi ko ari abarundi bakera baraciye ubwenge canke ari twebwe twiyobagiza ivy'abakera. Mu bisanzwe ari ibintu byinshi byagiye biraduhindura kuko no munsi uravye ijambo umwanditsi hereje ko timu kwibaruka gobo gwa mpara bishobora kumubera ikibazo mu kwibaruka kubera umwana we yamuvyibuhiye mu nda. Urumva we yabahanura ko byari bihanuwe ko ashobora kuvyara umwana ari muto kugira bimworohere kumwibaruka, ariko no munsi hari uburyo bwo kwa muganga bwo kubaga buboneka hatari hake. Kumbure bishobora kubana byo arivyo bituma abijajarati bareka dufungure uko dushaka n'ivyanka bazombaga. Oya je nibaza yuko ibituko turavuga uko byari bimeze kera mu mico n'imigenzo mu Burundi. Hanyuma wewe uri kuratwumviriza uragira ico kuyemwe n'ico usigaranye. Twebwe nitukubwira ngo gira gucisha ngira kuriya oya turagusomera ibyanditswe nta jambo twongerako nta jambo dukurako. Twetwe tuvuga ko twe tuvyumva tumire wacu akabuka vyumva. Ngaha nyene turacari ku radio Kazoza FM ije kugwiza umwimbu miganiro kuziko mukurikirana iminsi yose. Tubibutsa yuko kandi ikiganiro kuziko cyahinduye cyagiye kiminota 30 gatonya kiza kiratangura isaha 2 z'ijoro kugira ngo dushobore kubaho umwanya wo kubanza kweza kuraba agapira ko mu gikombe cy'isi yoza agapira k'amaguru. Rero tuko turavuga ubwira umupfasoni yibungenze yagirira inda yiwe hari ibintu yirinda nk'ibisosa kugira ngo umwana ntadohe kure. Burya se nimaze kuvyimbira je ndavyimvira ubunyene mpeje kwisoma kugira ingendo za kure naho nyene babivuze ko cazira ko umupfasoni yiwungenza afata ingendo za kure, ariko none munsi barawusaziye mugahaho nuko bavuga ko inda ikiri nto yashobora gushonga. Ivyo nibaza ko ntibikibaho cyane ko hari ibintu jewe bindi bitari muri kitabo mugamaze kumva nko gucisha ko ukabona umupfasoni urabizi ko akuriwe mugabaragiye mu butinyanka. Ivyo navyo nazo nyene zari ingwara nazo nyene zashobora gufata umuntu yiwungenze kandi bigashobora no gufata iyindi ntumbero kuko bari bafite n'imiti babaha. Urabona nko ngaha bavuze ko bamuha umuti wo mu kigo. Hari umugani uvuga ngo umuti wo mu kigo ntibawunywera mukasamira nkoko ushaka kwerekana ko ikintu cyose atari gupfa aho kivugiye, ikintu cyose atari gupfa aho gikoreye. Ni kuvuga nk'ubu ntiwofata umuti, urumva umuti wo mu kigo umuti uhabwa umupfasoni yiwungenze ntiwoca ufata ngo uze kuwumuhera ahantu abana babona, ntiwoca umuhera mw'ibarabara, ntiwoca umuhera mu rugo hajya inkoko zisokera zidederera izindi zibikira. Urumva ni umuti w'ibanga. Ni ukuvuga ko ivyo dukora vyose hategerezwa kubaho amabanga, dutegerezwa guha umwanya n'ikibanza kibikwiriye. Niho rero hari umugani uvuga ngo umuti wo mu kigo ntibawunywera mukasamira nkoko. Ni ukuvuga naha rero turabonamwo aho bashobora kumuha uyu muti n'ivy'imikingo, bavuze ivy'imikingo. Bamuha rero imiti bavuga ko ari imikingo y'ivy'abakera kugira ngo iragirinda ntibize biyihuruture. Kera aho hambere
abarundi bari bafise uko bitunganije mu mice itandukanye urumva bo barafise n'ivyo kwemera ivyo bakera ko inda ishobora guhuruduka kubera kumbure abakera ukomokako nibaza ko bifita n'isano n'izi ngwara uno munsi umuntu agwara ukumva ngo niyo mu muryango ni heredité ngo ni maladie héréditaire bivugwa ko ari nk'ingwara yabayeho cyane mu muryango gushikiba nk'akaranda ku muryango rero ntituramenya niba hari uburyo bwo kwikinga muri bihe bintu turimo muri bihe tugezemwo niba hari uburyo bwo kwikinga iyo ngwara isa niba yabaye nk'iy'umuryango canke iyo ngwara iba yabaye nk'ivyaduka kuko bo burumva bari bafite imikingo bavuga bati vyabaye vya kera ntibize kuyihurutura iki ni kimwe mu bintu navyo nyene menga turakwiye kuzorondera cyane kugira tubimenye. Ego cyane turiko turaganira mu kiganiro kuziko mbese mbona nakanya gasa naho kariko karatujana tuganira kuvyerekeye ubuzima bw'umurundi kuva mu yaruka gushika mu zabukuru. Ego duheje kuganira igice ca mbere c'umugore atwaye inda ariko intora twemereye yuko umunsi ukurikira tuzoba tuganira ivuka ry'umwana igice cya kabiri yibaruka ryo muvyeyi. Rero ibyo bavyiza tukabandanya kugira ngo tumenye umwana yamaze kuvuka turaza kumenya umwana ariko arakura tuzomenya n'amazina bita umwana kukumva umwana kuva kivuka baramwita ruyoya ruhinja kubandanya umuyabaga gushika fatambeba ibyo bintu byose tubimenye hama ikiganiro tugiye tukishire kuri YouTube abantu bari hanze mu bimenye mumenye uko kera mu Burundi nubwo uburundi bavuga ngo ushika ubu turacari mu gihugu kikirondera iterambere no kuvuga pays en voie de développement kera mu Burundi abarundi mu buryo bari bafise barabaho neza abafasoni bari bungenga umwana yaravuka agakura kandi mbese ngira ngo baranaramba gusuma uko turambuwe abandi bakera bararamba cyane amataba yarakiboneka no munsi mugabe inka uravye kera ugereranije abantu n'inka wasanga inka kumbura izo zo bari nyinshi gusumba abantu uko wasanga umuntu umwe afite inka nivyo no mu bindi bihugu je ndamaze gutemberera mu bihugu birimo bajya bamasayi urasanga umuntu umwe afite inka 5,000 umuntu ari umuntu kushika naho bibagora kuba aho abandi bantu basanzwe baba kuko nk'umuntu afite nk'ibihumbi 10 kuba mu gisagara ca Bujumbura niyo bikwemerera ategerezwa kuba ahantu ashobora gutungira inka ziwe ashobora kuguma zibona kuko inka 10,000 aha mu bariko baradukurikirana canke natwe nyene ubwacu n'abantu bake bamaze kubona inka 10,000 cyane ubusho bw'inka 10,000 ni ibintu bitoroshe ico gihe rero urumva abantu baranyamata menshi ivyamwa byari bigihari mu mashamba barafungura neza kuturusha ariko twuno munsi kumbure tujya ibirimwe ibintu vyinshi gusumba ivy'umubiri ukeneye usanga insanganyangabura ari nyinshi canke intungamubiri ari nyinshi bityo bigatuma umubiri uruha cyane kwakira ivyo wo kwakira igihe kirekire cyo byakira umwanya muto umubiri nawe urushe urumva ukuruhuka nako nyako burya ntutere ubwo abantu bacu ariko reka tugushimire intore reka nanje ndagushimire Diogene nshimire edition gusoma yandungitse nshimire kandi n'umugambi wagutse umugambi kuziko hariho ikiganiro kuziko ariho ikiganiro kiva bo bahisemwe ko abarundi bomenya imico n'imigenzo yabo hakaba uguhitamwo ubwabo kuyigendera canke kuguma uko bari kuko hari byinshi byahindutse kuko urumva umuntu wese arafise ubwigenge umuntu wese aravuga ati je mpisemwe ibi je nanje mpisemwo ibi kuri no munsi rero dutanguye urugendo rurerure aho tuzobandanya tubabwira ubuzima bw'umurundi wa kera imigenzo yarafise kera na kera tukabisanga mu gitabo canditswe na Patiri Yohani Batista ntaho kaja citwa imigenzo y'ikirundi. Ndabashimire cyane rero mwebwe mwese mafasha kanyakanyu murakurikirana iganiro kuziko cuno munsi. Shimire cyane abari mu bw'ivyuma ariko baradufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu mubibone kandi mu vyumve ku mwanya nyawo haba ku radio kwijana 3 canke kuri Facebook kuri Kazoza FM. Diogene Rukundo na kuri micro ndabakengurukiye kandi mugire ijoro ryiza. Bye.